je nagomba ndabaza ubu buhinga bw'ingene muhinyanyura indirimbo zirimwo amajambo aryoshe kumviriza nk'uko mubukura biza gute? Nivyo nakubwiye nti uwabikuriyemo birizana. Wewe umaze kuronka gusa ugatangura kucitabirizo ukakimenya. Yego. Ibindi bitero uriyumvira nyene ushiramwo akamushiramo kandi ukaronka urubyino rukwiye. Iyo manzi sindanarose denengwe. Iyo manzi sindanarose denengwe. Narose denengwe nofuma ndarandarigenda. Iyo manzi sindanarose denengwe. Ukigeme wa mama ragiye niwe yakukakakura kandi niwe yasenye kapoma none agiye gusenyera abandi. Iyo manzi sindanarose denengwe. Ukigeme yagiye gusenga ngo ageze ku meza meranda arapfuka amashimira Imana urakoze kumpaye denengwe ngo abakobwa mwese n'agasaga. Iyo manzi sindanarose denengwe. Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Edmo Kwizera ndagarutse mu biganiro vya Axia Vibes TV, na cane mu kiganiro mwari mukumbuye cane, mu kiganiro cakaranga. Murabona turi kumwe n'umutumire umumama wacu, murabona rikalisumbura ariko n'umunyakaranga, arakunda akaranga. Mama twagomba tubahe ikaze kuri Axia Vibes TV. Ni muramutse abakunzi bino mbonesha kure, mwongere munabitondore. Murakoze. Jewe nitwa Mugisha Generose, ndaramukije rero abakunzi b'TV. Ndanezerewe kubona turayaga muri iki kiganiro. Yego ndakunda akaranga cyane. Turabaha ikaze gose Generose mu kiganiro cakaranga kugira ngo mutuyagire. Mbega iyo turiko turavuga akaranga mama, umuntu yotahura iki? Iyo turiko turavuga ivyo karanga twotahura yuko nyene abona ko hariho ibintu za birahindagurika. Rero bihindaguritse ugasanga nk'akaranga mwarimu karahindutse, umva hari cononekara. Nk'ubu harimwo abo usanga bijukira kubyina imbyino z'ikizungu cyangwa intambo z'ikizungu. Mugabo twebwe tubitamwo kugumana kakaranga k'ikirundi k'iwacu, tukabyina imbyino z'ikirundi, tugatamba intambo z'ikirundi, kandi benshi barabinezerererwa. Mu yandi majambo urumva ni nkakaranga muntu akaranga twebwe abarundi, ka kantu nyene k'iwacu kabonye avuga ati aba n'abarundi, iyi ntambo ndayizi ku barundi. Ego cyane. Muvyeyi mwotubwira mwoba muri mu mugwi ndangakaranga witwa gute? Ego jewe ubwa mbere hoho twe tuvuka mu ntara Cankuzo, buhumutse. Yo hariya bakunda kubyina no gutamba cyane z'ikirundi. N'abapapa bakuze baratamba babyina. Jewe nakuze ntaja no muri iyo migwi ndakaranga, je nakuze mbyina ntamba. Rero maze kuza ine Bujumbura nashikiye mu mugwi witwa Umudeyi, club yitwa Umudeyi. Yari club irimo twavuga ngo abayogoma. Cankuzo Ruyigi harimo n'igice ca Rutama. Jewe natanguriye kuja mu by'akaranga. Hanyuma nabimaze mu gitari gito. Hanyuma mu nyuma muri 2015 ariko hari hameze nabi cyane mu gisagara. Ugasanga abantu kwideplasa ntibyoroshe. Twagenda twategura kwa muntu ajya kuri activité primaire. Yego.
tukagenda nk'amayinga abiri atatu ugasanga ntibatonze nk'uko byategerezwa baca umuntu arambiwe nca mpitamo kwinjira muri yindi club yitwa Intahemuka yakorera mu Ngagara aho urumva nasohoka imisa mise Joseph nca ngenda gutegura nta madekorasiyo byansaba ndabibamo igihe kitari gitoya hanyuma ndimukira muri club kiteri Ihunja arivyo ntashimye muri iyo club Intahemuka nca ngenda mu Ihunja club kiteri Ihunja abana banje ni bari bose n'ubu turacyari bose nanjye n'ubu ndacyari yego ushobora niho ndi ngerageje kumva ndumva ko nabitanguye kera gose ibyo gukunda karanga none kugira ngo muvyiyumvemwo mwavyisanzemwo canke hari ikintu cabibahamagariyemwo no muri ico gihe mwumva mwari mukiri batoyi hari ikintu muvuga muti iki carambakuye ndumva ko no hurumbira ibintu bya karanga nukuri ko kwari ugukunda kubyina gusa ari ugukunda kubyina ugakunda gutamba tugiye nko mu manza no twari tukiri batonye turi mu manza z'ubugeni tukajyamo tugatamba tugatanga ikifunga dusanga twakuze tubikunda ego ibi bintu byo kuja mu migwi ndangakaranga mubona bihurumbirwa ku rugero rungana gute n'abantu bari mu myaka yanyu si cyane abantu bakuze misanzwe umuntu atakuze atamba aje no kubwira nti gutamba n'ukweruye kuko urumva ufise amasoni utamba ngo bikunde rero umuntu atabikuriyemo n'ubu harimwo abo ariko ntibanga ari mu myaka yiwanje bani bato kuri jewe baba mama ariko benshi baravuga ati bikunda none abashobora kuza baravyiga buke ariko nusanga bacha babimenye nkuko twe twabikuriyemo tubishoboye eko nagomba ndababaze none iyo migwi ndangakaranga ndumva waraciye mu migwi itari mike ibikorwa byayo bisanzwe bitunganijwe gute no kuvyina no kuririmba gusa canke hariho utundi tuntu twakabirya dusanzwe turangurwa indani muri yo musanzwe ubwa mbere no gukundisha abana akaranga k'ikirundi kuko abana barabihurumbira cyane rwose ku rugero runini hanyuma n'ibindi nubwo hari nko guteza imbere n'akaranga nta bindi biri indani gusa nko baratanga n'indero mu bana umwana iyo akora amakosa baramukosora bakamuhana bashaka bakamuca no mu bihano byase baranamwiruka nkuko bagerageza mu buryo bwose no gutanga mu ndero murakoze cyane muri mu mugwi ndangakaranga nibaza ko kubyina mu bizi ushobora kwikora mu gahogo abakunzi ba Action Vibes TV mudufashe n'ukuri turyoherwe ko twabatomboye legenda fise nkiri muri club yitwa Mudeyo nafise indirimbo yiwanje nasohoye yego cyane abafise n'iyindi nasohoye ndi mu Ntahemye yego tucishirize ko era ku ya mbere yo mu Mudeyo n'iyindi turayigarukako hariho yitwa ngo iyo manzi sindantarose denengo yego kiranda kugumiritse iyo manzi sindantarose denengo iyo manzi sindantarose denengo narose denengo no fuma ndarandarigenda iyo manzi sindantarose denengo ukigeme wa mama ragiye niwe yakukaka kura kandi niwe yasenye kapoma none agiye gusenyera abandi iyo manzi sindantarose denengo ukigeme yagiye gusenga ngo ageze ku meza meranda arapfuka amashimira Imana ngo akoze kumwaye denengo ngo abakobwa mwese n'agasaga iyo manzi sindantarose denengo ukigeme yatindutse ku mugezi yakira amatari w'umuntu ayandara yiyo ku muzango ubukumi ndabwiyugumuye iyo manzi sindantarose denengo iyo
iyo manzi sindara ntarosi denengwe bose wiwe yabonye rakowe ngo hakona heba ibihumbi noheba umwana nje akagenda iyo manzi sindara ntarosi denengwe wiwe yabonye rakowe oratera impundu arasubira ngo genda wubake mwana nje ngo umukobwa iyo akuze aragenda iyo manzi sindara ntarosi denengwe umubyeyi w'umuhungu aratwenga ngo umubyeyi w'umukobwa arakowe iyo manzi sindara ntarosi denengwe wiyambe we warabesha ngo umubyeyi w'umukobwa nakowe ikirambi kigemeye cy'amako hajyamye amararo n'ibihumbi iyo manzi sindara ntarosi denengwe urara narosi denengwe nopfuma ndarigenda iyo manzi sindara ntarosi denengwe murakoze cyane bakunzi ba Action Vibes TV murabona uno munsi n'ukuri twatomboye iyo ndirimbo nahora ndayumva muvyeyi sinarinzi ko ari mwe mwayisohoye none mu ndabiri ingene mpezagiwe no kubabona kumwe n'abakunzi ba Action Vibes TV none mama rero ko iyo indirimbo nyinshi z'ikirundi ndazumva amajamba mwamwe nkayatahura ayandi akazi tuvuze idenengwe ni nisanzwe bivanye n'intara hariho intara usanga bafise imvugo yabo yego twebwe rero uko babisigura idenengwe n'umuntu mwiza umwana ikintu cyiza tuvuge nuko umuntu iyo bateye ujya muntu kweri n'idenengwe twebwe niko rero hariya twabisigura rero ko hari umuntu mwiza yego cyane idenengwe muravyumvise ni ikintu c'agaciro n'umuntu nyene ubona ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe nuko kumwe n'abakunzi ba Action Vibes TV ngira barumvise icari cyo abatari babizi nka jewe none mama je nagomba ndababaza ubuhinga bw'ingene muhinyanyura indirimbo zirimwe amajambo aryoshe kumviriza nkuko mubukura biza gute nivyo nakubwiye nti uwabikuriyemo birizana wewe umaze kuronka gusa ugatangura kucitabirizo ukakimenya yego ibindi bitero uriyumvira nyene ushiramo akamushiramo kandi ukaronka urubyino rukwiye yego murakoze cyane mu buzima bwa misi yose mu mibereho murabona bino bintu byo mu makrebe ibintu byo mu mivindanga karanga hari ico biheza bigasahiriza mu muryango mu bijanye no kwiyungunganya kwa misi yose yego birasahiriza nyene mbere gose bafite nk'ubu nk'aba bana biri kuri bedimo y'ihunja aba bana b'abanyeshuri ubwa mbere hoho ubaye wa mbere no kabiri ibikoresho bibona kuri hanyuma ibindi iyo baronse amamashe kuja gutamba mu mariage mu madote mu biharo n'ibyo muri leta usanga bafise nk'ibintu by'iminsi mikuru mu masosiyete barabahamagara ubu bagenda gukorera amafaranga baca bahembwa mwese afise amahera ahembwa rero urumva ko bamufasha mu muryango twebwe ni uko nyene natwe iyo tugiye turafise ayo baduhemba yego rero nk'umunyeshuri mu isanzwe umunyeshuri sinobesha ngo hari ikintu kw'ishure ngo kimugora kuko amahera bakorerayo ashobora kumurihira ishure nko muri primaire abo y'ibikoresho minervare ari umwana afata neza minervare ntayibura eko muri ko muraraba rero akaranga kuno munsi ngaha mu gihugu cyacu mubona gahurumbirwa karahurumbiwe mubona ko bakari ku rugero rushimishije canke hariko haragaragara itituka ryabo novuga nti hari ibicamo nyene murabiye ku mibereho y'uno munsi hari ibicamo mugabo urumva byinshi twebwe nk'aho muri izo twebwe zacu baza baratanga
mugabo hariho izindi zateza ku bavyeyi kuko mu isanzwe ntuzomugororera hariya muhira atavyasangaye rero bateza twe mu isanzwe barunganira abavyeyi. Bavyeyi muhurumbire kurungika ibibondo vyanyu muri aya makrebe ndangakaranga kuko turumva yuko barafatira umwanya ugwaruka bakabereka inzira ibereye ingendo ibereye umwana w'umurundi canke w'umurundi kazi. Ego subira kandi muducishirize ko mwatubwiye ko hari nakandi karirimbo mwahinyangiye muri krebe inahemuka. Ego duhamagwa arabira mu nzu duhamagwa arabira mu nzu amagwa arabira mu nzu amagwa ho namaki kugira tubiririmbe amagwa ni kuvuga n'inzoga nk'ugwagwa ari byinshi batari amagwa arabira mu nzu ziko zirabira mu sanze ego baraganye ziko zirabira izindi zirahinze ego hanyuma amagwa arabira mu nzu mugenzi yagutumiye umwana neza agashima umwana n'abakavuga ejo mu gatondo akongera ego duhamagwa arabira mu nzu umugenzi yagutumiye umunywera neza agashima umunywera nawe akakugaya ejo mu gatondo ntakongera duhamagwa arabira mu nzu mutamanye n'urugo duhamagwa arabira mu nzu mutamanye n'urugo duhamagwa arabira mu nzu urugo twarugomo duhamagwa arabira mu nzu ushima twarugomo duhamagwa arabira mu nzu twaje twashishiriye duhamagwa arabira mu nzu ariko watwakiriye duhamagwa arabira mu nzu none ikiyago kiraremye duhamagwa arabira mu nzu umugenzi yagutumiye umunywera neza agashima umunywera nawe akakugaya ejo mu gatondo ntakongera duhamagwa arabira mu nzu. Murakoze cyane murakoze gose. Turiko tugana rero ku musozo wa kino kiyago cacu mama Generose mwatubwiye ko mumaze igihe kitari gito mu migwi ndangakaranga nk'uko twumva atari na mike mwagiye muracamo none mwotugerageza kuducira ku mahanga ibintu nyamukuru mukaranga musanzwe mwigisha ibibondo mwatubwiye ibyo kubyina hariho gutamba ibindi bikorwa bijanye n'akaranga k'u Burundi musanzwe murangura muri iyo migwi ndangakaranga byo bari ibyahe mukaranga nyene gusa ikintu ona muko unibisha batangura ari abana batonya ejo dukubyina ntavyo baraza bagatamba gusa mugabo no kubigisha kuza barabigisha kuza bariga nabo kubyina numva ko baguma bavasa baduka ntibazoguma baronka abababyinira nabo inyuma yacu nibazo barabyina barabigisha kubyina bakaguma uko buca nibo bategura izindi ntambo bongera mu zindi abantu basanzwe barahinyanyura ubundi mwaka usanga bazanye urundi rukino iyindi ntambo hariho intambo bita ngo n'inkoni batambisha inkoni gusa abahungu bagatamba n'inkoni gusa n'ingoma nta n'imbyino kandi bigaheza bikaryoha kandi urumva n'ubuhinga baguma nabo bahindura hariho abana b'abakobwa batonya muri dote umukobwa aje kwicara bazanye umukobwa yasutse hamwe n'umugabo aje kumusaba hariho uko kera baragira imbyino zo kuriza abageni abana baca baza bakamukura hariya bakamwicarika hagati bakamubyinira imbyino zimuriza karira nkumva abo ariko barabyina bya kera kuko kera abageni barabariza rwose atari umuntu azi kwihangana bakarira rwose nizo kubigisha kubyina nitavyo umva bariko baravyiga kw'ishuri iyo misanzwe igikuru nyamukuru ni kubigisha kubyina bijya by'ibisokozo ntibabyiga n'imigani ntibabicamo cyane
tugiye mwihunje ngira ntimubigira harimo jewe igiteramo nigeze kubona babishiramwo by'imigani bisokozo bitiko oya urumva hari nk'ibiteramo baba nyaniye mutundi tukabashiramo ubashaka mbere nka twebwe twaragize kugira umuseri bashize mu byo guterera bashize mu byo kurima ivyo byo guterera nyene nk'aba bana bavukira Bujumbura bazi ko n'amata ava kwikinga ivyo guterera babimenyera hehe mu vyi urafata umwanya mukabyibigisha umusaza gutera hacaza abantu bakuze bw'abana babonye icyo ariko ko tufashemo n'amata bakabaha amata mu cyabo nyine kera twaye bakabona ko uvuye mu isabo aragira afu y'imyaka nuko aratera mu nyuma ariko nayo iyo batabona gukuza hari abatabona kuzagamura kugira ngo butegerane shoshira cyane akanyo byumvikana ko ndumvise n'ikindi kintu gikomeye nta mwana wo mu mugwi ndangakaranga yoba acibaza yuko amata ava kwikinga byinshi na bimwe mu bintu by'imigenzo kama ubu barabizi dutere rero tugana ku musozo wa kino kiyago cyacu muvyeyi mwavuze yuko abantu bo mu runganwe rwanyu batabihurumbira cyane ivyo bintu byo mu migwi ndanga akaranga ariko mwebwe mubirimwe kandi mubirimwe kuko mubona ko ataco bibicira uretse ico bibungura akamo mwotera abari mu runganwe rwanyu nakahe akamana batera nuko bose bohurumbira akaranga kuko jewe sinaraja kuntu kubera cyane cyane uburyo nkuburaye ndabikunda ubwa mbere kandi birugurura umuntu uwe uraronkera abagenzi bakongera inshuti kandi ikindi twunguka nk'ubu jewe ariyo nzi n'abana banje bariyo jewe ndafise uruhande rw'umwana baragushigikira amafaranga basaba kandi aba ari menshi rero nk'ubu cyane nka jewe ndi mu jenyine nahaba umwana atari muri uwo jewe umusore nza kuza kumufasha jewe cyane ari umwana ariyo uwo bavukana atariyo nawe arafise uburenganzira bwo kuza kumufasha urumva niyo n'inyungu babungutse ikintu kitari gitoko n'amahera menshi tuhagurukire ngabo muri uwo mwanya we ntacyo usohora urumva ko rero ntacyo biba byinshi kandi ntacyo byonona nta mwanya na siporo irimo reka murafata umwanya mukagira siporo shanya muri uko kubyina nibyo kubyina rega amaguru hari nabo nabonye bavuza ingoma n'abavuza ingoma turabafise navyo birimo yego hagiye turiko turabyina kuko n'ubutene uhagaze nk'igiti oya uriko uravuga birafasha natwe dushaje amaguru maze abantu benshi ubunye amaguru yarabaye inyuma yego birafasha gatoya nuko rero tugomba dusozere kino kiyago cacu bakunzi ba Action Vibes TV ndabipfurize kubandanya musangiza ibiganiro tubashikiriza kuko ibiganiro bifasha uyu bigafasha n'uwundi bikuzuye bigakuza n'uwundi kandi bikadufasha kubandanya dukuzanya mwajyateka Action Vibes TV yiyemeje guherekeza buri wese kugira ngo abandanye abamwo kugira ngo buri wese abandanye aba umuntu witeka tubakengurukire cyane muvyeyi kukanya mafashe mukaza kugira ngo mutuyagire ubuzima mubayemo mu migwi ndangakaranga namwe mwakoze kunkamira hanyuma munene ntuze mu muti ego cyane ngira ngo tuzoronka akaryo mbega abana banyu nabo nyene bari mu migwi ndangakaranga yego bose bari mu migwi ndangakaranga umunsi twagiriwe bakwe ngira tuzobagendera mwese muduhe ikiganiro mwese muri hamwe ngira ngo yemwe kizoba gihimbaye cyane nakoze cyane rero tubakengurukire tubipfurize kubandanya muroranirwa mubandanye mutera imbere mubandanye muvoma byinshi muze kubidusangiza ngaha kuri Action namwe tubakengurukire ko mwadukurikiranye kuva aho twatanguriye kino kiganiro gushika aho tubisoreje twizere yuko mubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye komeza gufyonda kuri sabone
canke subscribe mwongere mu sangize bino biganira abandi kugira tubandanye dukuzanya. Umutumire wacu yari twabakengurukiye gose mubandanye muhezagirwa. Edmond Kwizera kubwa Action Vibes TV ndabipfurize kubandanya mugira iteka aho muri hose kandi mwongere muri tsimbataze. Bye bye.